Fernando aye muri no weekend niwe yashize itangazo ahagaragara avuga ati jewe hariho banke ejeje kunsuzugura ifata nabi isaba ko ntonda ku murongo kandi sanze ndumuntu ndi celebre ari jewe nategezwa kuba nitaweho na mbere urevye aho ngeze izina ryanje jewe no kuri promotion ikagenda neza y'iyo banke ti rero mwitangazo yatanze abana avuga ati amabanke n'abandi bakora ivyabo ngaha mu gihugu cyacu Burundi barakwiye kumenya yuko iyo umurimvyi yafashwe neza bigenda neza yatafashwe neza naho bigenda nabi twabona makomati agenda atandukanye nara yasomye nako twumviza mwamwe bara yasomye iki kintu n'ivyanga bataza kuri ku murongo wa telefone kugira ngo tugiye twitaba ama telefone y'abakunzi bacu ariko bana ego Burundi urafise ico kivuga ko bo mutadura capital urafise ico kivuga ko shaje ku ruhande rwanje reka manze ntangure ikintu ca Fernando ndacyatse ko ari byose muri rusange Fernando harazi amasata ari makidoga cyane ko yafashwe nabi bitameze neza kuri banki bamufashe nabi kuba kizina vyarantwaye inguvu nyinshi alors plus jamais gushaka no izina ry'umuntu bino n'ibintu yapostinze kuri acumunsi umwe iposte kuri Facebook yo kumvuza uko ngo yagiye muri banki maze ngo amufata nabi ntibabona agaciro kiyo ngo hajye ngo bareka kora promotion ngo kwari muri rimvyi jenza guja ku mpande ziya kuri zibiti nivyo Fernando afise izina mugabo banki nayo afise izina Fernando afite amategeko akorerako na banki afite amategeko ikorerako amategeko kandi banki ikorerako niza kuyahinda ngo kwa ngo yigoragize gute aje banki ivyiraba bitandukanye n'ivyo twe turaba mu muziga ndabwo kiganiye yego nawe jambo rero kugira ngo jene banki igana afite ibyo ndaba kugira ngo muri banki n'abaguye umwanya afite ibyo gute ibyo baraba ivyo kuvuga ngo je igora mu nkurango muri Black FM sivyo baraba afite ibyo bisunga rero n'ibyo bisunga fera atarabikwije inyuma cyo ni cyambere kazina rifise bien siko muri byazwi kandi ga mu Burundi rero bivuze ngo kuba kwa promotion ni sawa ariko yandi guwanje je nta makosa nta kuri banki kuna contraire hari kugira ngo bakore promotion natwe bashaka naho nyine banki yari yikwije ko Fernando bavuga ngo yari kaba kwa abashaka kwa promotion uko ngo arazwi ni bon mugani ndio promotion utayishaka iyi manzura yabe banki nafite ibintu raba natwe mu kiganiro cyo dutumira muri ibyo byo turaba karite ziwe nizo muri banki kugira dutumire umuririmbyi rafite twisunga ko uri umuririmbyi uzwi Fernando yaje wacu arazwi mu radio turamuterere oya Fernando yaje mu radio n'umusani azwi mugiye muri banki ashobora kuba teramuzi hariho ikintu nobwira abarimvyi bako batwumviriza n'abandi bose ko batwumviriza bivanye n'ivyo bero bafise bakwiye kumenya standard zabo bakamenya aho binjirira n'aho badakwiye kwinjira bakenya aho basohokera n'aho badakwiye gusohokera amabanki yose arafise system adandazamwo product zabo yaba ari kuziganya bakubikura bakugurana n'ibindi bigena bitandukanye ivyo byose byama bifise place simple na place VIP na place VVIP no kuvuga ngo umuntu ariha classe VIP ninja muri banki cyo kumwe n'umuntu ariha place simple nuko bakigwa sikumwe kubera yuko uriha VIP we waba afise amafaranga bamukado ku kwezi kuri ico kibanza ca VIP niyo mpamvu inje nari muri VIP rimwe na rimwe apana ngo rimwe na rimwe mbere mu mabanki yose ntashobora gushaka amazi ngo aje kuyagura hanze kandi ariha VIP ayatorayo niko uranyumva hano n'amabanki amwe mbere usanga mu gitondo bakoraga kawa mu gitondo abari mu gico gisata ca VIP bakiheza mu gatondo baje kubitsa cyangwa kubikura ivyo vyama bihari umuririmbyi Fernando nimba byarashitse ugafatwa nabi muri banke utashimye kuvuga kandi GMS kutashimye kwivuga ngo ntuyicafuze kuko yari ko arikosa bikomeye cyane nta masezerano mufitanye na yo classe VIP ntayufise tekano utonde muba ubandi kuko twese muri banke tugiye twadusumbanya ibibazo
kandi muri banki bakubwira ati jemba bara vraiment nsize ngwaje umuntu mu bitaro bakamwumva bakamureka kandi avuga ati nako dufise ibibazo turindire mu bandi uraza umuntu banki yita umustar banki ico umuntu yita umustar suri wewe wita umustar wapi bo barafise ibyo baragira ngo bakwita umustar kandi bavuga miliyoni 200 z'amavyuzi naco zifana miliyoni 200 zo kuri konti reka renda babwira reka nze neza nuvuga je mpagaze ku mpande zibiri je bwa mbere ndashigikira Fernando gute naco shigikira yego nica kabiri ndaza sinza kumushigikira sawa banza umushigikire kumushigikira iki kiza kutwereka neza yuko ikintu kijanye na system ya promotion kiracari hasi cyane yego banke nta promotion ikeneye ego banke oya nayikeneye wanashaka ego nanikeneye ego banke ndayishaka nivyo ndiko ndakubwira Fernando ko yarafashwe ubwa mbere gaje nubwo ndamushigikiye sinemera ko nibi bintu vyabaye oya byarabaye c'est vrai sindavyemera nanye navyo nemera ko vyabaye impamvu nemera ko vyabaye nuko je maze guhana umuntu uzi umuririmbyi duhure muri banki naje ntiwe ndavuga ndamubwira ati ibintu ntasoni biguteye urumva nubwo byo byarabaye ahandi ku ruhande gushikiza isaha ndashigika ko bitoba byarabaye ruhande rwa mbere ubwemera mbere gendo abindirimbo za Fernando imbuga za Fernando ariko arishimira cyane vyamubayeko game over gushikiza isaha wagira so indirimbo yitwa ahubwo gushikiza isaha aje kuvuga yuko atazira gusubira gusohora umuzika yawuhevye ahatabonetse indirimbo iruta indirimbo Kazimimana nkunda mavyuzi aje kubivuga ubunyene video turayifise nga avuze yuko atandimba tosura gusohora umuzika wevye hatabonetse umuririmbyi amurusha views kuri YouTube arakoze zogira ibihe vyiza iki kintu wenda ngo ndababwire ndabibire kwanza n'ibintu vyo kumushigikira cyangwa kutamushigikira ndanabihevye ndabibutse igihe Fernando asora indirimbo Kazimimana nkunda yari mu bihe nk'ibi abantu bose bako baramutuka abantu bose ko baramuvuga ngo waburiye indero kadike aca bakubita ikigoma Kazimimana nkunda gushika n'izi sane ico kigoma ca mbere mu Burundi gifise amavyuzi gikukira Bersima gikukira Bersima Kazimimana nkunda ubu isuba Bersima niyo ya mbere mu Burundi bwose apara gusumba mu Burundi bwose ifise 10 millions de views kumateka atigeze kubaho kumateka atigeze kubaho manzi menyera indirimbo Kazimimana umurindi yarafise amateka atigeze kubaho gacamwirukana hari ahantu Nivyo n'ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu yashavuye. Ivyo n'ibintu bisanzwe kuko je bwa mbere na mbere ntamushigikiye nkuko umugenzi wacu Rubabo ngaya bivuze nkuko namwe babivuze banki ifise VIP irafise VIP ikindi kintu ikosa rya mbere Fernando yakoze nimba vyaramubaye ko gute Fernando yigira muri banki gushikiza isa nta team afise imujira ngena muri banki batigenda unora n'amafaranga imyibe genda ndeporeza n'amafaranga atayizeye ni atamyizeye atamyizeye ega kuri banki ntushobora kwiba wowe uragenda amafaranga bagusinye niyuzana ushomye kumwiba cugenda ubwiyembwa ntimuzoswe kubonana Fernando n'umustar ni umuririmbyi adakwiye kuja muri banki Fernando muri banki nta nakemewe rero uvuga ati barakabona bamwirukanye cyane Fernando muri banki ntakenewe arafise team arafise abantu yizeye arafise abashiki barafise ibiki tuma umuntu muri banki genda uzana amafaranga hani ofaso nizo sokuye brand zo muri kwirinda gusa no ugiye muri VIP cyangwa muri VVI iyo brand zo kurinda brand none izo bibi izo brand murinda izo none gushikiza safari ndaro umuntu atamuze mu Burundi ahubwo ari umuntu nimba nawe yemera ko yari celebre yari gushika ahantu mwico kibanza akabona abantu bose bari muri banki baravuga ati oh DJ Fernando bagasimba bati DJ Fernando kujya muri banki yabura amahoro baba bagiye kuvuga ati uwo muntu ngiye ni tware muri VIP umutekano boneke muri banki ariko ko ni celebre na video yawe twabonye ibibazo byateje muri banki nyuma na video hari y'umuntu avuga ati Fernando karafatwa nabi reka ndahereza abantu bayiposting ni video ntani yari niwe yaje kubivuga muri make bishaka kubitana abantu ibintu bishaka kubitana abaye twitahirira wa twitahira ibyo ni byabaye ibintu bishaka kuba ari indirimbo igomba isohoka yitwa celebre ugira umunsi mwiza ugira umunsi mwiza twebwe byarabaye bwana Rubambo tuba twararose ifoto ya Fernando yicaye iri hari cyangwa video ko muri banki hamahuzuye
ivyo ariko ari kubibura uri mwiza oya akazi wari indirimbo nzoja indirimbo nzovuga mu nyuma nta kibazo munyishuza jewe ari indirimbo fashion ari muri bank ari indirimbo nanze vuga mu nyuma nta kibazo agira umunsi mwiza Fernando Fredino aransabiye hariya biatari sana anyway nuko ariko bimeze ivyo kwa Fernando igihe cy'isaha 10:11 je nkuzize Eric Miterwambo OG numva noshimira bagenzanje hariya promoter de la capitale ni nkuru nziza promoter de la capitale nkunde ndagushimiye cyane bwana Eric akoze kwifatikanya nanje bwana Geoffrey bwana Eric reka ndagushimiye cyane kwa wadufashe neza gwera igihe cy'isaha indwi agiye Eric ninde Eric Rubambo urumva gushika igihe cy'isaha bavuga ni 9:50 hano ubwa Samizi Black FM tumeze neza cyane bwana Eric wakoze cyane shimye cyane bwana Igo Burundi shimye n'abashoboye kuba dukurikirana gwera ku ntango abatumire bashoboye kubaca hano ku meza za Black FM ivyo twabateguriye mukabitakira neza tubashimire cyane ku ruhande rwanje see you tomorrow meze neza ku Imana inzoga yo sengi yumva nawe ndagushimiye cyane wakoze sinzi Rwambo nkuru nziza bwana Rwambo ndagushimiye cyane wakoze ko waranje umukiyari cyukuri umunsi wa mbere bade wakoze muri rusange nawe dukurikiranye uciye ku FM yacu na YouTube yacu yitwa Black Media nshimire kandi Keve wakoze muri sayo dushikiza amajwi n'amasaha ameze neza cyane abadukurikiranye bice kuri FM abari kumwe natwe kandi bice kuri telefone mwakoze muri rusange je nitwa Yiwe Burundi nakumekana na promoter de la capitale Rubambo OG kumusi wejo hasta Rwamanyana yose nuko rero katubabwiye ngo bye bye abo twakumye kumbuga zacu zigazi zitandukanye tubabwiye ngo mwakoze kugira ama comment mwakoze kandi